c'est une way. On ne peut pas quitter les way sans personne. On est avec le général Moussa Shimirai Guido. Nous sommes à Peti. Ndabaramukije abakunzi ba Kodi Empire, abakunzi b'ibiganiro byacu mu byose mudukurikirana. Nongeye gutega iteka ryo kubana namwe mu kindi kiganiro kugira ngo dushobore kuyaga ivyaraye bibaye canke ibikomeza kubera ngaha hafi mu gihugu ca Kongo. Ubona neza yuko arakasa mutwe, hari imigwano biriko biravugwa yuko ubu tuvugana yoba iri mu misozi ihanamiye igisagara ca Uvira. Aya n'amakuru takubaha ku munsi w'ejo, ariko turashaka kumenya ukuri kwayo canke amakuru ariko aratangazwa yuko yoba ariyo canke ari ibinyoma. Hari andi makuru avuga neza yuko Wazalendo bategetse abagwanyi babo bose kuva mu gisagara ca Uvira, mu gihe hari amakuru avuga yuko imigwano iriko iraba mu misozi hagati iri hejuru y'igisagara ca Uvira, nkuko nzo kubibabwira muri kino kiganiro cacu twabateguriye kuri uno munsi. Imigwano irakomeje ndetse aho mu Minembwe kugenekezo ya 23 kwezi k'umunani MDP twigwaneho ivuga yuko yamaganye cyane iyongera ry'ibitero vya coalition ya leta ya Kinshasa, kubera ko muri no misi iboneka neza yuko imigwano iri kiriyongera canke iriko iraba myinshi muri Minembwe, mu gihe hari hamaze iminsi hari agahengwe. Ivyo turaje tubibabwire muri kino kiganiro cacu. Ariko kurundi ruhande leta ya Kongo yo irashinja uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda ndetse na Red Tabara kugaba ibitero byabereye icyarimwe ku birindiro bitatu bya FARDC muri Uvira. Turaje tubabwire bino bice byo muri Uvira inyeshamba z'u Rwanda zagavye ku bitero ku munsi w'ejo warangiye w'inkerezo rya 2023 uno mwaka turimwo. Amakuru ho aturuka mu bice by'iyo misozi miremire ya Uvira avuga yuko ibitero vyahabaye kandi bikomeye cyane byatumye ishamba z'u Rwanda zirasa bikomeye ibirindiro vya FARDC. Tubabwira ivyashoboye kononeka ndetse hoba harabaye akayisire cyangwa yabaye narijya. Turiko turabona ibinyamakuru bigiye bitandukanye biriko biravuga ku bijanye na bino bitero muri kino kiganiro. Mu bijombo naho nyene hari andi makuru ahavuga yuko ku munsi w'ejo nyene imigwano yari myinshi cyane, ndetse ibikorwa byose bya gisirikare byaravuzwe mu gitondo cyane muri groupe ya Bijombo, cyane cyane mu gace bitwa Masango, aho bivuga yuko humvikanye urusaku rw'amasasu y'ibigwanisho biremereye nkuko twamaze kuba tubatohoreza. Ivyo turababwira muri kino kiganiro, niyo mpamvu ndagusaba kuraba kino kiganiro kuva ku ntahogera kumera kugira ngo ushobore kumva ibitari biki, ushobore kumva ivyo abatari baki bariko baraguha mu bundi buryo bariko barahinyanyura kugira ngo bashira kanovera mu makuru bariko barabashikiriza. Hari n'itangazo ry'umutekano n'ubutabazi mu misozi miremire ya Sud Kivu tuza kubabwira, aho tuza kubabwira mu gace katwagwa mu kitwa Katagwa Mugunda Muheta muri territoire ya Mwengani hariya muri secteur ya Itombwe, groupement yitwa Basimukindi. Yes, turaje tubabwira ibihavugwa byose muri kino kiganiro nkuko twamaze kuba tohoreza. Amakuru si make, ariko muraza kwihangana ko tuza kubana mu minota 10 zo kuba twamaze kubabwira ayo makuru byose kuko twamaze kuyagira magufi cyane kugira ngo mushobore kuyumva mu mwanya muto. Inyeshamba z'u Rwanda canke inyeshamba za MDP twigwaneho ziremeza neza ko zamaze kwigarurira imihana itari mike ngaha muri Uvira. Ivyo twaje tubabwire eske nivyo canke no kudemoraliza canke kwitera intege bonyene ubwabo nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. MDP twigwaneho ndetse na Red Tabara inyeshamba z'u Rwanda zo ziremeza neza ko umutekano w'igisagara ca Uvira uri mu kaga cyane, ngo inyuma yuko imihana igera kuri 3 ifashwe n'aba bagwanyi ba AFC M23 mwijoro ryakeye mu masaha y'ijoro, mu masaha ya saa 3 z'ijoro nkuko mugiye mubibona canke abatari bake mwagiye murabisoma mu nyamakuru bigiye bitandukanye muri kino kiganiro. Kandi turaza kuyakujanye n'abasore babiri b'abanyamurenge bavuga ko bahunze kwinjizwa ku nguvu mu mugwi witwaje ibigwanisho twigwaneho. Turaza kubabwira ivyo bashoboye kuhavugira muri rusange canke ivyo bashoboye kuyaga kuvya babaye ku Bukavu nyene. Turaza kuhasimbira tubabwire ivyabaye nyene ku munsi w'Imana, ku munsi w'ejo urangiye
Myandagaro, aho umuriro utari muke, umuriro washoboye kwibasira amazu atari make y'abene igihugu nk'uko muza kuyibona ku isanamu nza kubashiriramwo atakibazo na kimwe, ko twamaze kuba tuvyegera, twamaze kuba tubishira abone kugira dushobore kubibasangiza. Biboneka neza yuko uno muriro ufise impamvu canke hari impamvu woba waturiye amazu, nubwo ibitari bike bitara menyekana. Twongera tubibutsa neza yuko hasigaye amasaha make cyane adashika 28 kugira ngo hatangure ubutumwa bwa mbere bwo kugenzura no gukurikirana ico bise ngo agahengwe kari ku mpapuro gusa, ariko vikerekana neza yuko ubumwe bwa M23 twigwana na Red Tabara na RDF burerekana ko bwiyemeje kurenga ako gahengwe. Kazi ni karibu wewe wese dukurikirana, wewe wese waduhisemwo, making sure ko wamaze gukora subscribe kuri Kodi Empire, making sure ko wamaze gushira ko like, na making sure neza yuko wamaze kuza muri commentaire tubwira ibitari bike, ko murabona neza yuko tugiye kuhayagira ibintu bikomeye cyane ndetse bitanasanzwe nabukebwe twiruka cyane. Amagingo ayatuvugana hari amakuru avuga cyane, hari tangazo byamaze kugaragara yuko byamaze kuja hanze. Ni tangazo litumiriye abazarendo bose kuva mu gisagara ca Uvira, bose bakerekeza muri front line. Ibi bintu si rya mbere bivuzwe, meme si ni rya kabiri, kuko mwagiye kenshi muri ko muravyumva mu bino matangazo agiye atandukanye, aho uburongozi bwa wazarendo magingo aya tuvugana bwongeye gusohora urundi rwandiko rubwira abazarendo kuva mu gisagara ca Uvira kugira ngo bashobore kwerekeza muri front line. Mu makanya gato kugira ngo shobore kubasomera runo gwete canke rino tangazo ryasohowe n'uburongozi bwa wazarendo. Natwihangane kubera ko ndazi ko muteko muratubona mu buryo bw'amashusho, ariko ndizera neza ko muba muri ko murumva ivyo turiko turababwira atakibazo na kimwe. Wazarendo bategetse abagwanyi babo kuva mu gisagara ca Uvira. Ni mu gihe hari amakuru avuga yuko imigwano iriko irabera mu misozi yo hagati iri hejuru y'igisagara ca Uvira. Ubuyobozi bw'intara bwa wazarendo muri Sud Kivu bwashize ahabona kuri uyu wa Mungu igenekezo rya 23 Myandagaro uno mwaka turimwo itangazo ryihutirwa rigenewe abagwanyi babo bari mu gisagara. Muri iryo tangazo wazarendo bavuga yuko bariko barahangana n'ibitero vy'uruhererekane bavuga ko vyagabwe n'urunani rwa RDF M23 twigwaneho ndetse na Red Tabara, bikaba vyongera kuba bigamije igisagara n'intara ya Uvira. Kubera ivyo ubuyobozi bwategetse abitanga mu gukingira igihugu VDP wazarendo mu makomine yose kuva ubwo nyene kuva mu gisagara ca Uvira. Kuva iryo tangazo rimaze kwakirwa, nta muwazarendo numwe akwiye kuboneka mu gisagara canke muri territoire ya Uvira, bose basabwa kuja hehe ku mirongo y'urugamba. Iryo tangazo rinasigura kandi ko uzosangwa azungera canke agenda cyo akora muri gisagara canke uzofatirwa muri ico gisagara atasanze abandi canke atahambije abandi azohanwa hakurikije amategeko. Igihe cyo kwinezereza canke kurangaza ntikikiriho, niko iryo tangazo ribivuga. Rikanamenyesha ko hariko harafatwa ingingo zo gutuma Uvira ibungabungwa mu mutekano, kandi ko ingingo z'umutekano zizofatwa ku mugaragaro hagati y'igisirikare c'intahemuka kuri leta hamwe na wazarendo. Iryo ni tangazo ryihutirwa ry'ubuyobozi bwa wazarendo muri Sud Kivu Uvira, ndetse buramenyesha yuko abazarendo bose bari Uvira yuko ibitero vy'uruhererekane bivuga yuko biriko biraba, ari kubera ko hari abatari kuri front line kumbure, hariho abibereye mu gisagara ca Uvira bari kuryoherwa canke ataco bari gufasha muri no misi. Reba bakaba batumirirwa bose kuva muri ibi bici barimo kugira ngo bikunde ashobore guhanza abandi mu front line, gufashanya n'abandi mu mihangano canke mu guhangana bikomeye no kuzibira inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zigomba kugira kuzibira inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zigomba kwinjira kandi mu gisagara ca Uvira. Nk'uko amakuru yacu abandanye bivuga, tukiri ngaho nyene muri Uvira, inyeshamba z'u Rwanda zo ziremeza neza ko zimaze gufata
imihana itari mike ngaha muri Uvira. Aya n'amakuru yazinduye arasakazwa ko no musigenekezo rya 24 mu nkundi ndababwire ayo makuru uko bazinduye bayasakaza kugira ngo turabire hamwe ico bagamije n'ikigomba gukorwa na rya. Murabizi neza yuko iyo bagomba gukora ikintu kanaka babanza gusakaza amakuru y'ibinyoma canke amakuru y'ibihuha kugira ngo bonyene bashobore kwitera intege. Bo bavuga ku ruhande rwa M23 bavuga yuko Uvira umutekano w'igisagara uri mu kaga ngo ni nyuma yuko ngo imihana itatu ifashwe n'abagwanyi ba AFC M23. Uvira ngo kugenekezo rya 23 Myandagara ku munsi w'ejo uheze igihe cy'isaha zitatu masaha yo ngaha iwacu mu gihugu cy'u Burundi ibintu vy'umutekano byararushije ngo kuba bibi cyane kuri uw'Imana Uvira, nkuko amakuru dukura ku rugamba canke bakura ku rugamba abivuga. Imigwano ikomeye yatanguye kuva mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana igenekezo rya 23 Myandagara. Ni mu mihana igitandukanye ya Marimba, abazi ngaha muri ayo marokaliti canke buno bucoco hamenya Marimba, Masango ndetse na Rubarati, aho FARDC zifashijwe n'abagwanyi ba Wazalendo zariko ziragwana n'izi nyeshamba z'u Rwanda aha muri ibi bice ndababwiye za Murimba, Masango na Rubarati. Sivyo amakuru ava aho imigwano irikirabera avuga yuko iyo mihana itatu yoba yarabereyemo imigwano. Inyeshamba z'u Rwanda zikaza guproklama yuko iyo mihana itatu yoba iri mu minwe y'abagwanyi ba ASM 23. Abasirikare ba FARDC harimo n'abari bashinzwe ibirindiro aho bitwa muri Kohorohoro na Muramvya ngo basubijwe ngo inyuma ngo kandi bahunga imigwano ngo kugeza ubu abasirikare ngo ba FARDC ngo basubiye inyuma abaja imunanira ngo mu mudugudu uri ahantu cyangwa mu gace kari ahantu hirengeye usumba igisagara ca Uvira. Ivyo bisigura ko basubijwe ngo inyuma ngo gushika ngo hafi cyane y'igisagara. Muri make sinzi yuko muri ko murabona Dormer canke zino strategy ziriko zirakoreshwa ku ruhande rw'inyeshamba. Sinzi ko mwumvise iyi text ndabasomeye canke aya makuru ari karasakazwa n'izi nyeshamba. Donc ndayazanye kugira ngo shobore kugira ico mvuze mwamaze kumva ico bari ko baragona. Magingo aya tuvugana canke ubunyene tuko turavugana azino nyeshamba zo zemeza neza yuko FARDC bamaze gusatira igisagara ca Uvira kubera ko bariko baratsindwa imigwano iriko iraba. Sinzi yuko kano kantu mwagatahuye muri no nkuru ndababwiye. Rero mu kugira ngo bashobore kuzana amahemere bavuga yuko FARDC yegeje igisagara ca Uvira ni just kwerekana neza yuko bariko barasatira mu buryo bukomeye igisagara ca Uvira. Abene ngo baragira ubwoba ndetse n'abari kuri front line batakaze equilibre ngo motife ngo inyeshamba z'u Rwanda ngo ziriko zirabasugereza orkesifo. Amakuru tumaze kumenya nuko c'est vrai muri bino cyo harabereye imigwano yatanguzwe n'ishamba z'u Rwanda ariko ntabwo zashoboye kugira inguvu nyinshi zo gupusa FARDC na Wazalendo. Bivugwa neza yuko FARDC yacisubiza inyuma z'ishamba z'u Rwanda mugazo zamaze kuba ziproklama intsinzi. Muri Minembweho nakasa mutwe Minembwe tumaze imisi itari mike twe turababwira ibiko birabera muri Minembwe. Tumaze imisi twe turababwira ibiko birabera hehe muri Minembwe. Mes chers amis, ndazi neza yuko abo twama tubana mu biganiro bigiye bitandukanye twababwiye uburyo inyeshamba z'u Rwanda zidogera FARDC yuko iri kirababijamwo amasasu n'amabombe. Bariko baridogera bikomeye FARDC ngo ibintu ikirabagira n'ibintu bitabaho. Tukiri ngaha mu Minembwe nyene ku munsi w'ejo twigwaneho ivuga yuko yamaganye ibitero vya coalition y'abasirikare ba leta ku mihingo ngo y'abanyamurenge iri za Ruhuha, Rubarati ndetse na Marimba. Aho ni muri groupement ya Bijombo muri territoire ya Uvira. Ivuga ko ivyo uri kurenga ku mugaragaro ku masezerano yo guhagarika imigwano. Turamenyesha kandi ko hariho ngo abasirikare binyongera ba FARDC hamwe ngo n'ingabo z'u Burundi ngo bariko barajanwa bava hariya Ifizi berekeza muri Mukera ngo bafise umugambi wo kugaba ibitero bishasha kuri Minembwe biciye kuri point 0. Tubise yuko point 0 ariyo ikiri mu maboko ya FARDC.
bakavuga yuko ngo basaba ngo umuryango mpuzamakungu ngo kwitwararika no kubona ivyo bishasha vyakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo hamwe na Gitega, kandi ngo bagasubira ngo kwemeza ngo ko biyemeje gukingira abasanzwe baba mu maho plateau za Fizi, Itombwe ndetse n'ahandi. Ariko rero iyi nkuru iyo ndayumvise inyibukije amakuru yiriwe aravugwa ku munsi w'ejo yuko MONUSCO yoba yazanywe ngaha mu maho plateau canke muri Minembwe, canke iyo bigomba kuhazanwa nubwo biruko nubwo vyoba bitaraba. Rero aya maho plateau ngo biriko biravuga yuko hashobora kuzanwa MONUSCO, ariko aya makuru nta vyemeza vyayo bihari. Ko atavyemeza vyaho bihari ntishobora kugira ikintu kinini tuyavuze ko, ni nkuko bishobora kuba vyanyavyo ugasanga vyaravuze canke biri mu kuba. Ariko rero abene igihugu batari bakenshi cyane mu batwandikiye ku munsi w'ejo bavuga yuko ho bari impungenge zidasanzwe canke impungenge nyinshi cyane zoba zigomba kwerekana neza yuko hagomba kuba barikanisation, kubera ko baramaze kumenya ibikorwa vya MONUSCO katabwo iri ku ruhande rwa RDC canke iri ari gisirikare kiri netre canke cigenga kidashobora gushigikira umugwi n'umwe. Abene igihugu rero batari bake baragize ubwoba ngo kumva MONUSCO ngo igomba ngo kuzanwa aha muri ho plateau kugira ngo bo bavuga yuko bagomba gusedera bigiye bibanza vyose inyeshamba z'u Rwanda. Ariko rero Jessica ndabibona kuko ntararonka ivyemeza canke bitaraba, sinibaza neza yuko yobara amakuru y'ukuri ngo narijya ngo vyagaragaye yuko bamwe mu ndongozi za M23 ngo zavuze yuko ata mpamvu ngo yo gusubira ngo kuririmba ururirimbo rwa Kongo mu bice vyafashwe n'izi nyeshamba z'u Rwanda. Bivugwa yuko muri bino bice hoba hagiye gudangurwa kuririmba indi ndirimbo shasha, mboneka neza yuko bari muri ma procedure yo kugira balkanisation canke kugira igihugu ca bino nkuru tubaza kwitoza kugira ngo dushobore kwisangiza abadukurikirana kugira ngo mushobore kuvyumva ata kibazo ndakibrazireza yuko tubibabwiye muri buno buryo mushobora kubitahura bigoye cyane. Neko ndavuga yuko ku ruhande rwa mbere M23 canke twigwaneho ishinja leta yabo kubinjagira amabombe n'amasasu muri Minembwe, ariko ku rundi ruhande leta ya Kongo nayo irashinja M23 na RDF Tabara kugaba ibitero byabereye icarime ko birindiro bitatu vya FRDC muri territoire ya Uvira ni muri Kivu y'Amajepfo ku gerekezo ya 23 myandagano no makaturimwo. Hari amakuru aturuka mu bice vy'imisozi miremire ya Uvira avuga yuko mu rukerera rwo kuri wa Mungu twigwaneho M23 Tabara bagabye ibitero byahurijwe hamwe n'ibirindiro bitatu bya FRDC na Wazalendo biherereye aho biherereye aho bitwa muri Marimba, ni kuri axe ya Masango. Ayo makuru avuga yuko ivyo bitero vyabaye mu buryo bwahurijwe hamwe mu gihe imigwano ikomeje gukaza umurego mu bice vyose byo misozi ngo ya Uvira. Hari kandi amakuru avuga ko twigwanaho na Tabara ubwabo bagiranye imigwano mu bice by'imisozi miremire ya Kivu y'Amajepfo, nubwo amakuru mpamvu naho iyo migwano yabereye ataragenzurwa mu buryo novuga yuko byigenga. Ibitero bivuga yuko vyabaye hashize amasaha make inama y'umwiherero yari imaze imisi kirabera mu rwego rwo gusuzuma aho gahunda y'amahoro y'Idoha igeze. Ivyo imaze kugeraho ndetse n'imbogamizi ihura nazo. Irangiye iyo nama yabaye kuva ku igenekerezo rya 17 kugera ku igenekerezo rya 21 Myandagaro, ikaba yari yabanze baranse no kuyishira mu bikorwa y'uburyo bwo gukurikirana iyubahirizwa ry'agahengo. Abatangaje amakuru bavuga yuko kuba imigwano yongeye kubura nyuma y'iyo nama bigaragaza neza yuko agahenge n'uburyo bwo gukurikirana bikomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane ku rugamba. Ndibaza neza yuko leta ya Kongo yo ivuga yuko ibijanye no kubahiriza
amasezerano ku ruhande rw'u Rwanda ngo ivyo bintu umengo leta y'u Rwanda yo ntibiyiraba. Tugenda muri Bijombo tumera nk'abiruka cyane kugira ngo turangize no makuru yacu. Muri Bijombo ku munsi w'ejo harabaye imirwano ikomeye cyane. Ku munsi w'ejo ibintu ntivyari vyoroshe, ibikorwa vyinshi vya gisirikare vyaravuzwe kuva mu gitondo cyane muri groupement ya Bijombo, cyane cyane mu gace bitwa Masango, aho bivuga yuko humvikanye urusaku rw'amasasu y'ibigwanisho biremereye. Ku muhingamo nk'uko amakuru abivuga, ivyabereye yaho vyabereye ayivuga ni ngabo z'u Rwanda M23 RDF bongeye kutana mu mitwe ni gisirikare ca Congo FARDC ndetse na Wazalendo. Nobabwira neza yuko mu bice bitari bike nka za Rubarati, Manimba ndetse na Ruhuha haravugwa kandi yuko habaye imirwano ikomeye cyane, aho inyeshamba z'u Rwanda zo zivuga yuko zahise zigarurira bino bice. Muri ibi babivuga muri ya sanse yo kugira ngo bashobore kwereka abantu yuko bakomeye, ndetse barashize n'ibigwanisho ahabona ngo bashoboye gufata. Baravuze ibigwanisho bitatu byo mu bwoko bwa 12 inkoho 9 zo mu bwoko bwa PKM, ibisasu 4 vya Morotche vya 82 mm. Bavuga yuko bafashe n'inkoho nyinshi za AK47 ndetse n'amasasu menshi. Ibi vyaravuzwe, ndetse bakanavuga yuko FARDC n'ingabo z'ubundi FDNB zoba zaciye zisubira inyuma ngo zerekeza mu gace bitwa Munanira, mu gihe ngo bagwanyi ba Wazalendo ngo bavuga yuko ngo basubiye inyuma berekeza Imasango. Ino nkuru nobabwira neza yuko ari inkuru twese dukwiye kwitondera, ni inkuru irikirasakazwa cyane, ariko ni inkuru yo kwitondera kubera ko ni inkuru idafise ivyemezo. Ni inkuru idafise ivyemezo yuko c'est vrai vyo vyarabaye FARDC kagira ko plus stratégique canke igakubitwa ikava muri vyino bice byose sinavyase, ariko je ndakunda inkuru ziba zifise ivyemezo, inkuru zifise fact nizo nkunda kugira ngo dushobore kugenda tutahuzanya tubabwira bose mu buryo bakwiye gufata mu ibintu canke ukuri kwibiriko biravugwa muri kino kiganiro. Kandi nababwiye neza yuko nza kubabwira makuru y'abasore babiri b'abanyamurenge bavuga yuko bahunze kwinjizwa ku nguvu mu itsinda cyangwa mu gisigara cyitwaje ibigwanisho cyatwigwaneho. Abasore babiri bo mu bwoko bw'abanyamurenge barashize mu gisagara cya Uvira, ni nyuma yo kugenda urugendo rw'ibirometero vyinshi, bavuga ko bahunze kwinjizwa ku nguvu mu itsinda canke mu gwitwaje ibigwanisho twigwaneho. Umwe muri bo avuga yuko iyo twigwaneho imaze imyaka myinshi ihatira ugwaruka rwo mu misozi miremire ya Sud Kivu kwinjira muri uwo mugwi wako. Yavuze ati umugwi wa twigwaneho umaze imyaka myinshi winjiza ugwaruka ku nguvu, baranadutwaye impapuro zacu z'indangamuntu, ariko twafashe ingingo yo kubandanya urugendo gushika hano mu gisagara ca Uvira ngo kuko twarumvise neza yuko ababa ngaha mu gisagara ca Uvira bameze neza, ndetse babayeho neza nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Aya makuru singomba ko yarangiraho, yari just kubabwira neza yuko hariho abari ko baranegura inyifato cyangwa ingendo yaba batwigwaneho hariya mu misozi miremire bari ko baragira muri no misi. Muri Bukavu nababwiye yuko ku munsi w'Imana urangiye igenekerezo rya 23 Myandagaro hadutse umuriro uturira amazu menshi y'abanyagihugu basanzwe baba kuri Avenue de l'Hôpital Général mu gisagara cyankafu muri commune Kadutu. Uretse intambara zari zisanzwe ziko ziraba zarashegeshe intara zitandukanye, hiyongereye ko niyo turigwa y'amazu y'abene gihugu, aho abatari baki bavuga neza yuko aramazu bivugwa neza yuko yabamwe abapinga canke abatayoboka zino nyeshamba z'u Rwanda. Muzi neza yuko bahamaze umwaka urenga bariko baragenzura kino gisagara ca Bukavu. Ntiturashobora kuronka amakuru yiramvuye, ariko ndibaza mwagiye murayibona ku mashusho aho hantu hariko harasha kabisa niyo mihana. Bivugwa neza ko yoba yaturiwe n'inyeshamba z'u Rwanda, inyuma yuko hariho ivyo bari biketse canke kumbure kugira ngo bashobore guhomvya abene gihugu b'abakongomani. Kino babwa nuko intambara ya M23 bivuga yuko hasika amasaha adashika 28 kugira ngo hatangure ubutumwa bwa mbere bwo kugenzura no gukurikirana
ico bise ngo agahenge kari ku mpapuro gusa. Ariko ubumwe bw'abagwanyi ba M23 RDF na Tabara bo bwiyemeje kuguma barenga kuri ako gahengo. Ni kuri uyu w'Imana ubwo bumwe bw'abagwanyi bwagavye ibitero mu birindiro bigiye bitandukanye vyarimwo Wazalendo ndetse vyarimwo Wazalendo ndetse na FARDC nk'uko twagiye tubabwira. Rero tuzakomeza tubatoreza amakuru menshi cyane kugira ngo dushobore kubabwira n'ibindi byinshi mutaramenya. Hama mubandanye mukora subscribe, mubandanye mubikashobora ko wamaze kubana natwe, amaze kuba abanyamuryango, tuze tubabwire byinshi mutari bwamenye. Je nitwa Kodi the Black, this is Kodi Empire.